Shalom, shalom. Nizera neza ko mumerewe neza aho muherereye hose. Ndaryohewe cyane kuba nonge kandi kuza kugirirwa ubuntu bwo kuba muri kino kiganiro Intahe Yacu. Tumaze igihe kinini tudakora ikiganiro Intahe Yacu dukoresheje image. Hari ibintu turako turatunganya ariko Imana ishimwe ibintu byose vyagenze neza cyane. Rero turashima Imana ko yongeye kudutiza kano karyo keza ko kuba turi muri kino kiganiro Intahe Yacu. Rikaba ari rya mbere uravye kino kiganiro ndaguhaye ikaze. Ikaba na hatari rya mbere nawe kandi ndaguhaye ikaze kuko nizera neza ko Imana iza gukorana natwe ibidasanzwe muri kino kiganiro Intahe Yacu cuno munsi. Rero nkuko bisanzwe reka dutangure dusenga dushima Imana kuvyo yakoze n'ivyo iriko irakora hagati yacu iriko iraturemera intahe. Reka dusenge. Mwami turagushimiye neza yawe, turagushimiye ko wabanye natwe kandi turagushimiye kubwa kandi karyo kadasanzwe utwongeye kugira ngo dushobore kumviriza tuyage kuri kino kiganiro Intahe Yacu. Turagushimiye ko ibidasanzwe biza gukoreka, turagushimiye kubwo umuntu wese ariko arumviriza kino kiganiro. Nizera neza ko aza kuronka umuco uzana ukwidegembya mu buzima bwiwe, ni mwizina rya Yesu Kristo tubisenze twizera, amen. Ndonge kandi ndabashimira akaryo murushiza kutwitaho, abagira amapartage hirya no hino, abamaze kutugirira ama feedback bakatutera intege muri bicanye biriya, turabashimiye cyane. Rero nkuko bisanzwe reka tuje mu kiganiro nyezina. Ikiganiro nkuko dusanzwe tubizi cyitwa ikiganiro Intahe Yacu. Ni ikiganiro tuyaga ijambo ry'Imana. Tukagiga kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri nako kubaho kwidegembya. Rero tumaze kumenya ukuri kuzana umwidegembya umaze kuza, intahe ibimaze gusesekara mu buzima bwacu bwa misi yose. Rero nkuko mu kiganiro giheruka twari kuri theme tutari bwaheze ivuga ngo kugendera mu kugororoka canke kugaragaza ubuzima bw'ukugororoka. Rero twari tumaze kuyaga ico bita novuga ati akamaro ko kuba umugororotsi. Akamaro ni iki kuba umugororotsi bivuze, nakahe gaciro kavyo. Twarabonye ko umugororotsi adahebwa, twarabonye ko amererwa neza, twarabonye uburorero bwinshi. Ukaba utarabona ikiganiro twatanguriye ko urashobora guklika kuri yo link ukaca uraba ikiganiro kibanziriza icyuno muzi. Rero ikiganiro cyuno muzi tugira tuyage ikindi kintu nyene kiri inclus muri yo theme, nico bita ukugororoka kuva ku Mana. Yes ashimwe, haleluya. Ndaryohewe cyane ko uno muzi tugira tuyage ku kintu bita ukugororoka kuva ku Mana. Iyo tuvuze ukugororoka kuva ku Mana uca wumva yuko deja hariho ukugororoka. Tuvuye ati Bujumbura nuko ahantu hose si Bujumbura, hari handi bita Gitega, hari handi tuvuze Burundi nuko hariho Tanzania, nuko hariho Rwanda, nuko hari ibindi sigura ngo hari ukugororoka si kumwe kuko twavuze ukugororoka kuva ku Mana, bisigura ngo hari ukundi kugororoka kuva ahandi hatari ku Mana. Uko nako bakwita ukugororoka kuva mu vyagezwe. Reka rero dutangure kwanza tumenye icari cyo ukugororoka kuva mu vyagezwe. Ukugororoka kuva mu vyagezwe ni ukugororoka umuntu abaho, novuga ati umuntu aba yitwa umugororotsi dufatiye ku vyagezwe. Novuga ati mu gihe abikorera ukugoroka kuva ku vyagezwe birakorerwa, urakora hama ukitwa umugororotsi ku vyagezwe. Bisigura ngo kugira witwe umugororotsi ku vyagezwe, nimba hari vyagezwe 10 witwa umugororotsi ku vyagezwe mu gihe atacagezwe na kimwe wahonyanze. Sigura nimba ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntugatukane, ntukabeshe, ivyo vyose ukacubesha gusa, vyose ubu vyiciye rimwe. Ivyagezwe utemvye kuri kimwe ubu utemvye kuri vyose. Bisigura ngo ukugororoka kuva ku vyagezwe ni ukugororoka twovuga kuragoye. Reka dusome. Urashobora kwimvira kubera ko Imana yashizeho ukugororoka hari impamvu. Reka dusome mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 10, igice cya 3 ku murongo wa 19 ndavuga ngo ariko turazi yuko ivyo vyagezwe bivuga vyose bibibwira abaganzwa navyo kugira ngo akanwa kose kazibwe, ngo kandi abari mwisi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Ku mirongo wa 20 ngo kuko imbere yayo atamuntu azosindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe, kuko ivyagezwe ari byo bimenyekanisha icyaha. Yes ashimwe. Bibiri ivuga ngo ivyagezwe icyatumye biza kwari kugira ngo bimenyekanishe icyaha. Biragoye cyane nko mu ishuri
ko umwigisha ashobora kubwira umunyeshuri ati we guhera no munsi urananiwe, umunyeshuri atavuga turambeshe urandenganije, kuko ntushobora gusigurira umunyeshuri ko ananiwe atarakora ikibazo. Rero Imana yashaka kwereka yuko abantu novuga ati ari abanyavyaha. Adamu amaze gukora icyaha yakiriye kameremere itandukanye, kuko Imana yaremye umuntu muri kameremere yayo, yamuremye mu ishusho yayo. Bisigura ngo Imana yahaye Adamu mwitongo kameremere y'Imana. Kameremere y'Imana n'urukundo, kameremere y'Imana no kugororoka. Imana iragororotse kandi cyane. Bisigura ngo Imana yahaye umuntu kameremere kukugororoka. Mwitongo rya Edeni Adamu arabitakaza. Rero umuntu amukomoka kuri Adamu byari bigoye kumwemeza neza ko atari umugororotsi. Rero Imana ikirashiraho ivyageze kugira ngo ishobore guprova, yemeze ko umuntu vy'ukuri ari umunyavyaha. Ivyagezwe rero vyaje kugira ngo akanwa kose kazibwe, nkuko twabibonye imbere y'Imana, umuntu aboneke ko ari umunyavyaha vy'ukuri, kameremere yiwe igaragare, kuko ngo ivyagezwe bimenyekanisha icyaha. Ntushobora kubwira umuntu ngo uri umunyavyaha kubaza ati kubera iki, kubera ko mbwiye ngo ndi umunyavyaha. Umuntu ashaka kuca kubaza ati uvuze ngo ndi umunyavyaha wishimikije iki? Rero Imana yacizana ivyagezwe. Ni nk'umunyeshuri umubwira turananiye, ashaka kubwira ati mwigisha urandenganije gute nonanirwa ntanakoze ikibazo, kugira ubimwereke ucumuhereza ikibazo kimunaniye arashaka kwemera. Rero Imana, umuntu amaze gucumura, Imana yateguye iyindi plan. Iravuga ati umuntu nari namuhaye ubuzima bwo kugororoka, nari naramuhaye ukugororoka, ariko ukugororoka namuhaye aragutakaza. Rero ndakeneye kuzoza ndamuhereza ukundi kugororoka kuva iwanje. Umuntu byari bigoye kumwemeza ukuntu yo kwakira ukugororoka atakoreye, kuko desha ntiyari bwamenye ko ari umunyavyaha. Byari bigoye kumuprova. Na niyo mpamvu ivyagezwe bimaze kuza byaje kugira ngo kila muntu wese amenye yuko novuga ati ari umunyavyaha. Bibiri ivuga ngo muri mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 26 ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana harimo kugororoka. Nta muntu numwe ashobora gushikira ubwiza bw'Imana kubw'ibikorwa vyiwe, kuko twese twarakoze ivyaha. Uno munsi nimba uhora uja gusenga, nimba uhora ukora ibikorwa kanaka ibi ni vyiza cyane, kandi Imana iguhezagire ndetse unakomeze, ariko ivyo sivyo bituma witwa umugororozi imbere y'Imana, kuko imbere y'Imana nta muntu numwe ashobora gucika umugororozi dufatiye kubw'ibikorwa vyiwe. Ntiducika abagororozi kubera ico twakoze, oya, ariko no ducika abagororozi kubera iki? Niyo tuca tugaruka hahandi twatanguriye, aho bavuga ukugororoka kuva ku Mana. Hari ikintu bita ukugororoka kuva ku Mana. Uko nako Yesu ashimwe. Uko nako reka dusome igitabo c'Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 21 niho tubandanye havuga ivyerekeranye ukugororoka kuva ku Mana. Hava ngo ariko noneho ivyagezwe bitariho ukugororoka kuva ku Mana kurahishura, gushingirwa intahe n'ivyagezwe n'ivy'abavugishwa n'Imana ni ukugororoka kuva ku Mana. Kuri 22 ni ukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhage, kuko atatandukaniro. Reka dusimbe gato tuje kuri 24 ngo batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo babiherewe ubusa kubwo gucungurwa kuboneka muri Kristo Yesu, uwo Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera, ayigirwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo, kuko yirengagije ivyaha vyakozwe kera kubw'imbabazi, no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe, ngo ibe igororoka n'itsindanishiriza uwizeye Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Turabona ko ivyagezwe bitariho icyaha ntikiba gihari, ariko ivyagezwe byaraje kugira ngo bimenyekanishe icyaha. Rero umuntu amaze rero kumenya, twamaze kubona yuko twese nta muntu pemporte ibikorwa ukora muri eglise, pemporte ukubayeho, ntushobora gushika ku kugororoka kubwawe. Turakeneye cyo bita ukugororoka kuva ku Mana. Yesu ashimwe. Ukugororoka rero kuva ku Mana, ukugororoka kuzanwa no kwizera Yesu Kristo. Twizera iki? Twizera ico Yesu yakoze.
Yesu ashimwe. Rero witeze ko uzoba umugororotsi kubera ko warese kwiba, warese gutukana. Imana ntikubona kuri umugororotsi kubera ko warese kwiba. Oya, kuko ni nature, n'ubuzima, ni kameremere kari muri wewe, ni kameremere novuga ati kica kari mu muntu. Rero ako kameremere kaguma mu muntu. Ariko kugira rero umuntu atangure guharugwa ko ari umugororotsi, atangura guharugwa ko ari umugororotsi igihe yinjiye muri Kristo Yesu. Reka dusome mu Bikorinto igice cya 5 ku murongo wa 21 haravuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, ngo kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kuva ku Mana. Muri Kristo twacitse ukugororoka kuva ku Mana. Urashobora kuba ati ndumugororotse kuko muri Kristo Yesu twacitse ukugororoka kuva ku Mana. Haleluya. Ntitwaronse ukugororoka kuzanwa n'ivyagezwe. Ntitwaronse sinitwa umugororotsi kubera ko ntivyo no muzi canke ntabeshe. Oya, ego kubikora ni vyiza ariko sivyo bingira umugororotsi. Ndi umugororotsi kuko ico Kristo yakoze, ngo umwe atigeze kumenya, Imana yarafashe umwana wayo, umwe atigeze kumenya. Yesu yageragejwe mu buryo bwose. Rero Yesu ntiyigeze amenya, ngo rero atigeze kumenya, Imana yamuhinduye icyaha, yamuhinduye umuvumo. Ngo umwe atigeze kumenya, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we ducike ukugororoka kw'Imana. Rero ukugororoka kuva ku Mana ntikwakirwa mu gukora, ntibagukorera ariko barakwakira. Uno musi nawe urashobora kwitwa umugororozi. Twarabonye ubuheruka novuga akamaro ko kuba umugororozi. Rero kucika umugororozi si ibintu dukorera ariko ni ibintu twakira. Twemera ico Kristo yakoze, tukemera urupfu yapfuye ku bwacu, hama tukakira ubwo buntu, tukaja ducika abana b'Imana, twakira ubuzima bw'ukugororoka. Ushaka kuba ati cyo narakoze ivya byinshi, naragize ibi, none ivyo birashobora gutuma nkira cyane gose. Kwijambo ry'Imana rivuga ngo mu Bikorinto ba 2 igice cya 5 ku murongo wa 10 rivuga ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gishasha, ivya kera biba bihise, byose biba bicise bishasha. Yesu ashimwe. Hari vya kera bihita, ugiye kuraba kwisi abantu ntibigera baharira, ariko Imana yo iraharira. Haleluya. Imana iraharira. Abantu baraharira mugabo ntibibagira. Abantu barashaka kuguharira. Uno musi ndashaka kugusaba imbabazi kubw'icana koze, ukambwira ati Joseph ndakubabariye. Ego ejo subi ukambabarira. Hirya yacu cumbwira ati kuwa mbere waransavye imbabazi, kuwa kabiri waransavye imbabazi, none nuno musi urasubiriye. Bisigura warambabariye mugabo ntiwibagiye. Ariko Imana suko. Imana iyo iba itanze imbabazi iribagira, vyose irafuda, ngo vyose biracika bishasha, tugacika abagororotsi. Ko Bibiliya ivuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, ngo kugira ngo muri we, muri Yesu ducike ukugororoka kuva ku Mana. Rero nshuti yanje, nanivuje ko uno musi tuyaga kuri kino kintu, tumenye ko ukugororoka novuga ati tukwakira. Ukugororoka barakwakira, ntibagukorera. Nta kintu na kimwe ushobora gukora imbere y'Imana, ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Kandi turabizi ko ingero y'icyaha n'urupfu. Ku muntu wese yakoze icyaha nta yindi destiny ihari, n'ugufa. Ariko Bibiliya ivuga ngo hari ingabire y'Imana, yayindi izanwa no kugororoka kuva ku Mana. Ngo ingabire y'Imana n'ubugingo budashira buboneka muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu niyo honyine dushobora kuronka ubuzima budashira. Ubwo buzima harimo kugororoka kw'Imana. Imana ikuravye ikavuga ati uri umwana wanje nkunda, akampimbara, apana kubera ibikorwa wakoze, ariko kubera ko wayizigiye, kubera ko wizeye Yesu. Kubera ko wizeye Yesu, ubuzima bwawe bukitwa ubugororozi n'imbere y'Imana. Imana ikubonye ikakwishimira. Aha niho turangirije ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Shaka kutumbwira ati none Jospin kubera twarakiri ukugororoka kw'Imana, tuje kwiba, tuje kubesha. Mu kiganiro gikurikira tuzobona akamaro k'ivyo vyose. None ko twakiriye Yesu Kristo, ko twakiriye ukugororoka, ne tubandanye dukora ivyo vyose. Ndabatumye mu kiganiro cy'ubutaha ku munsi wa mbere, ko ku munsi wa kane so dufise novuga ati broadcast ntoyi tuzoyaga ko y'ikiganiro novuga ya post yigeze guca kuri Facebook, niyo tuzaturiko turayagako. Hama ndabatumiriye kuri ku kiganiro Intahe yacu cyo kuwa mbere wonde tuzoyaga kuri nigiki none ibibindi navyo kugororoka kugirane bidufasha. Hama ndabashimiye cyane, mwarahezagiwe. Nivyo bwiza cyane. Nimba ino video yagufashije ipartage abandi, so amukoze. Ibiye ni vyiza cyane, mwarahezagiwe.